Bakunzi ba Holy Canaan TV, nongeye kubaramutsa amahoro ya Kristo abane namwe. Ku mazina nitwa Pastor Landry Bukuru, nkaba nsengera mu ishengero rya Église Vivante de Jésus-Christ de Rohero. Imbere ko dusangira ijambo ry'Imana nk'uko ari umugenzo wa Holy Canaan TV, nagomba tubanze dusenge dutegura imitima yacu. Uhoraho Mana yacu turagushimiye, uri Imana igira neza. Uyu mwanya turawukweretse kugira ngo umuntu wese azakumva buno butumwa bumuhezagire. Urakoze mpemu yera kuri kumwe nanje, ni mu izina rya Yesu. Amen. Icivugo shaka ko tuyagako kivuga kiti ni gute woshobora kuzigama amahoro hagati mu mifunda. Ndakwibutsa ko tukiri ngaha mu isi tuzokwama duhura n'imifunda. Uzohura n'imifunda y'amadeni, uzohura n'imifunda y'ikigandaro, uzohura n'imifunda y'ubushomeri, uzohura n'imifunda yo kuba umuseribateri imyaka miremire. Urumva imifunda ni myinshi mu buzima. Yesu nawe yarabivuze ati mwisi muri n'amarushwa menshi ariko muhumure nanesheje isi. Iyo mifunda ariko navuga rero ni ivyo bibazo duhura navyo mu buzima. Rero ni gute rero hagati muri ivyo bibazo, hagati muri iyo mifunda twoshobora kuzigama amahoro. Ego imifunda irahari, ego ibisuriranya biko irasuriranya, mugabo wewe ni gute nk'umukristo amahoro yawe yazigama. Ndashaka uno munsi twigire ku nkukuma. Inkukuma niyo nyoni yonyene iyo haje imifunda idashobora kugira ubwoba. Inyoni zose zirahunga imifunda, ariko inkukuma yoyo yibonye imifunda ahubwo ica yitiza iyo mifunda kugira ngo igurukire kure cyane. Rero inkukuma ntitega ubwoba n'imifunda kuko uburyo yaremwe kugira ngo ishobore guhangana n'imifunda. Rero no munsi ndashaka rero turabe ibintu bitatu vyo dushoboza kuzigama amahoro hagati mu mifunda. Hari abantu mweko murankurikira mushobora kumbaza muti none by'ukuri umuntu yogumana amahoro kandi mu nzu muri stock atakiriyo? None by'ukuri umuntu yogumana amahoro kandi nyene inzu ariko aradodora ngo umurihe? None umuntu yogira amahoro yumvise ko iwabo agwariye mu bitaro? Mbega umuntu yogumana amahoro kandi bamwirukanye ku kazi? Cana kwibutsa Yesu nawe. Yesu biritwarira ngo ari mu bwato ari kumwe n'intumwa, hama haza imifunda mu kiyaga. Ariko Bibiliya kivuga ngo Yesu wewe yari yibereye mu gafuruka yiryamiye. Mu gihe intumwa zoze zariko ziratabaza zivuga ati mwami mwami turapfuye, imifunda iratwishe, Bibiliya ivuga ngo Yesu we yari yiryamiye mu gafuruka yiseguye yiryamiye. Byumvikana ngo birakunda yuko kugira amahoro mu gihe abandi bariko baragira paniki. Birakunda kugira amahoro mu gihe nyene inzu amazi imisi ariko arakurondera ngo murihe. Birashoboka kugira amahoro no mu gihe bakwandikiye ugwete go kukwirukana ku kazi. Birashoboka. Muti rero umuntu yokora iki? Hari ibintu bitatu bishobora kugutuma uzigama amahoro yawe. Cyambere nuko wubakira ubuzima bwawe kwijambo ry'Imana. Bibiliya iratubarira abantu babiri bubatse inzu. Umwe yayubatse ku musenyi, uwundi ayubakira ku gitandara. Ngo imifunda imaze kuza, uwari yubakiye ku gitandara inzu yiwe ntaco yabaye, ariko ari yubakiye ku musenyi ngo inzu yiwe yaciye ibomoka. Ivyo rero bitwereka iki? Iyo wubakiye ku tandara ari ryo jambo ry'Imana, naho imifunda yoza ugumana amahoro. Inzu yawe iguma ihagaze kubera wubakiye kuri fondasiyo ikomeye. Ijambo ry'Imana rero iyo uryubakiyeko, peu importe ivyoza, peu importe ibintu byose byo gushikira, uguma ufise amahoro kuko ijambo ry'Imana niryo rikuremesha, niryo uhagararako, niryo rikwibutsa amasezerano, bigatuma ibiriko birasuriranya ku ruhande ataco bikubwira. Aha ndiko ndababwira apana teori, ibintu jewe mbayemo. Kuko muhava muvuga ngo wesha warahiriwe ngo ntusa n'umuntu afise ibibazo. Ngo barabwira nta muntu numwe yizeye Yesu Kristo adafise ibibazo. Ahubwo rero ibibazo kuba ubifise ni kimwe, muga kuba naho ibibazo bigufise n'ikindi. Reka ugira ibibazo muga ntiwemere ko ibibazo bikugira bigufata. Ndiko navuga ngo ibibazo bigufata ni hajyanye urengerwa ukavuga ngo ndiyakiriye, ukemera ugatanga imihoho. Muga nk'umukristo bingwanyi ugwanira amahoro y'umutima wawe, ntiwemere ko Satana yakunyaga. Rero kugira ngo amahoro yawe yagumane hagati mu mifunda, icambere cyo gukora nuko ubakira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana urigira urufatiro, urihagarareko, niho imifunda itazoshobora kugutera ubwoba. Ica kabiri, shira amaso yawe kuri Yesu uyakure ku mifunda.
iri nindi banga rya kabiri ryo kuzigama amahoro yawe hagati mu mipfunda. Muribuka Petero igihe yabona Yesu agendesha amaguru ku kiyaga. Petero yarasabye Yesu ati nimba ari wewe mushinga ntaye mbwira nze aho uri. Yesu arambwira ati ingo. Petero aca atambukira ku mazi. Haca haza imipfunda. Aca kura amaso kuri Yesu atangura kuraba imipfunda. Atanguye kuraba imipfunda ubwoba buca buraza aca atangura kwibira. Aca arataka ati Yesu ntabara. Yesu aca aramufasha gusubira guhaguruka. Ico riko ndavuga ni giki? Igihe cyose uzoshira amaso yawe ku bibazo, igihe cyose uzoshira amaso yawe ku mipfunda, ngo banakubwire ngo uzogira ubwoba hamutakaza ukwizera. Umaze gutakaza ukwizera ni hamwe rero uzocumira nka Petero utangure kwibira. Rero kirazira yuko uri mu bibazo ukura amaso yawe kuri Yesu. Bibiri ivuga ngo dutumbereye Yesu wenyene, we ntango yo kwizera kwacu kandi yagusozereye. Kumbure wowe uri kurankurikira ofisi wiwawe agwanye, ushobora kuri kurankurikira ufise ibibazo binabiriya, ngo banakubwiye ngo gumuhanze amaso yawe Yesu, ntuyahanga abantu, gumuyahanze Yesu, gumutumbereje amaso yawe kuri Yesu, we ntango yo kwizera kwawe kandi ari nawe azogusozera. Iyi ni banga rya kabiri. Nimba ushaka kuzigama amahoro yawe, reka kuraba ibibazo, reka kuraba ubunini bw'ibibazo vyawe, ahubwo raba ubunini bw'Imana yawe. Reka kuraba ubunini bwa Goliyati, ahubwo raba ubunini bw'Imana yawe, niho utazogira ubwoba. Icatumye Dawidi ashobora kutagira ubwoba imbere ya Goliyati nuko yibutse ingene Imana yiwe ari nini. Ariko niwibuka ko ibibazo vyawe ari byo binini, bizotuma ugira ubwoba. Ariko niwabona ko Imana yawe ari yo nini kuruta ibibazo uri kurahura navyo, bizotuma atabwo bugira. Iryo ni banga rya kabiri. Kura amaso yawe ku mipfunda uyashire kuri Yesu. Ibanga rya gatatu rizotuma uzigama amahoro hagati mu mipfunda, nuko uhumuka amaso yawe y'impwemu. Igihe cyose uzorabisha amaso yawe ari fizike, aya y'umubiri, ngo banakubwiye ngo uzogira ubwoba. Uzogira ubwoba kandi ubwoba bumaze kuza uzoba wugururiye umwango Satani. Kirazira yuko ukoresha amaso yawe y'umubiri mu kuraba ikibazo. Bibiri ivuga ngo kuko tutagendeshwa n'ibyo tubona, ngo ariko tugendeshwa n'ukwizera. Ukwizera nako gukorera mu bitaboneka. Ikintu ukeneye mwene data kugira ngo uzigame amahoro yawe, reka kuraba ico kibazo ukoresheje amaso y'umubiri. Nk'akarorero, urashobora kugenda kwa muganga, muganga agaca gupima, agaca guha ugwete, akakubwira ati nasanze urwaye diabete, kandi diabete yawe igeze ku gipimo kinini. Ugaca utangura kurabisha amaso y'umubiri. Amaso y'umubiri agaca kwereka ko diabete igeze ku rwego rwa nyuma, ugiye gupfa. Igaca atangura kwibuka n'abandi diabete yagiye irica, ubwoba bukakuzura, ugaca utangura kuremba kubera iki warabishije amaso y'umubiri. Ariko urabishije amaso y'impwemu, wibuka ko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu mishishago ya Kristo twarakize ingwara, kandi ukibuka ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Ugaca wumva ukwizera kurabyutse, hama ca kibazo wari kuratinya c'ingwara kikaca kirangira, ukumva amahoro. Rero kurabisha amaso yawe y'impwemu bituma usuzugura ikibazo. Bibiri ivuga ngo Aburahamu yarafise ikibazo c'ubugumba, mugabo Bibiri ivuga ngo ntiyigeze araba umubiri wiwe wakaheze, ntiyigeze akoresha amaso yiwe y'umubiri ngo arabe umubiri we wakaheze, kuko iyo arabisha amaso y'umubiri yari guhava akekeranya Imana. Mugabo ngo ntiyigeze araba amaso y'umubiri ngo arabe umubiri we wakaheze, ngo ahubwo ngo yizigiye ibitokwizigirwa, ngo amenya ko yasezeranya ari yo kwizigirwa no kubikorera kwizobikora. Nagoma ndakwibutsa amakuru y'umuntu yitwa Elisa. Elisa yari umuvugishwa n'Imana. Igitondo kimwe abyuka asanga hariho igitero c'Abasiriya bamuzigurije baje kumufata. Umushumba wiwe, son serviteur, aragira ubwoba kuko yaraba kubiboneka, we yakoresha amaso y'umubiri. Aza yirukanga kwa Elisa ambwira ati aho hanze hari batayo ije kugufata. Mugabo Elisa ayo makuru ntigeze amutera ubwoba kuko yari umuntu w'impwemu. Umuntu w'impwemu nta bintu bimuca ivutu, nta bintu bimutera ubwoba kuko araba kubitaboneka. Elisa aramumviriza ati wahejije kuvuga? Ati yego. Ati w'ingorane yawe uri kurabisha amaso y'umubiri, ndagusengeye amaso yawe y'impwemu ahumuke, urabe ingabo zidukikuje zitugwanira uko zingana. Erega wa mushumba amaso yugurutse y'impwemu asanga
amashari n'amashari y'abamarayika bakikuje arusha ubwinshi b'Abasiriya. Ngoma nawe ndagusengere, iyo mipfundo uriko urabona ureke kwirabisha amaso y'umubiri, ahubwo amaso yawe y'impwema ahumuke kugira ngo umenye abamarayika bagukikuje. Niwamenya abamarayika bari mu ruhande rwawe bakugwanira, ntuzotinya izo ngabo z'Abasiriya uriko urarabisha amaso y'umubiri. Rero ico ukeneye guhumuka. Uko umushumba wa Elisa yahumutse, niko nawe ukeneye guhumuka kugira ngo umenye uburinzi bw'Imana buri ku buzima bwawe. Rero tugiye gusenga, dusenge dusaba Imana ibi bintu bitatu bibe ku buzima bwacu, kuko ibi bintu bitatu niwabigira niho amahoro yawe uzuyazigama hagati mu mipfunda. Icambere, usenge kugira Imana igushoboze kubakira ubuzima bwawe kwijambo ry'Imana. Ubuzima bwawe ntubwubakire ku bantu, kuko birivwa ngo aravuma uwizigiye abana b'abantu. Ubuzima bwawe bwubakire kwijambo, niho utazoba desi. Cya kabiri, ubuzima bwawe kugira ngo ushobore kugumana amahoro hagati mu mipfunda, uretse ko ukwiye kubakira ubuzima bwawe ku jambo ry'Imana. Icya kabiri, nababwiye yuko ukwiye gushira amaso yawe kuri Yesu ukayakura ku mipfunda. Icya gatatu, ukwiye guhumuka amaso yawe y'impwemu kugira ngo ubone abamarayika bagukikuje mu ruhande rwawe. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye kuri ino banga rikomeye utweretse ibanga ryo kuzigama amahoro yacu hagati mu mipfunda. Utubwiye ko nitwafata ubuzima bwacu tukabwubakira kwijambo, tukashira amaso yacu kuri Kristo, nta kintu na kimwe kizotunyiganyiza, amahoro yacu ntazotakara. Rero ndasengeye abantu bose bakurikiye buno butumwa, ubashoboze bino bintu bitatu bibe mu buzima bwabo, bubakira ubuzima bwabo kwijambo ry'Imana, kandi bakura amaso yabo ku mipfunda bayashire kuri wewe Kristo, hama bahumuka amaso yabo y'impwemu kugira ngo babone uburinzi bw'Imana ku buzima bwabo. Turagushimiye Mwami, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Murakoze cyane, ndabifurije ko amahoro ya Kristo yokwamana namwe no mu mipfunda, ayo mahoro abazigame. Murakoze, nongeye gushimira Holy Canaan TV kuba yashoboye kumpa buno butumire. Yesu abane namwe.